ikintu cyahabaye burya nsubiye gusenga sinari numvise agacerere mpejeje gusenga nca ndavuga ni reka mbandanye numvise ndushe reka mbandanye nsenge ngiye gusenga gutya numva ikintu gifashe mu nda nca numva ngo wara nangura kuvuga ibintu yayi nca ndareka numva ubwoba ndavuga ati ibi nibiki nsubiriye gusenga kandi numva kiramfashe kandi nca ndavuga kandi nca ndareka niho namenye ko naronse iyo ngabire mugabo sinari nzi ivyari byo nawe uvuga ati si ibintu bimbaye ko nibiki kuko bije numva ikintu gifata kikinyamunda ngahita mvuga mu buzima bwawe ku myaka ugezemo hari ikintu wicuza ko wenda wagombye kuba warakoze mu myaka atambutse? Yego, ni igiki? Namahitamo mabi. Nigeze kumara igihe mpitamo nabi mu nyuma nza kwicuza. Nicyo wahisemo na? Nicyo wahisemo na? Yes, ladies and gentlemen, your boy DT, nonje kuba ikaze kuri Behind the World Show nguko bisanzwe. Turabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye, abari muri West Africa, East Africa, abari muri North, abari muri South, abari mu Burayi, abari muri America, bose turabasuje abakunzi ba Behind the World Show. Big up yourselves, God bless you, God bless you. Welcome again rero nkuko mubizi, nkuko bisanzwe buri gihe twafite umutumirwa. Uyu musore twafitiye umugabo muri kubona hano ya kamera za Behind the World Show. Reka rero tumwakire gwaye ikaze kuri Behind the World Show. Murakoze cyane, nanje nishimiye kuba hano muri Behind the World Show. Watangira wibwira abakunzi ba Behind the World Show bakakumenyamo? Nitwa David, King David, izina ry'ubuhanzi. Yego. David, yeah. King David. Yes. Yeah. Urakaza neza kuri Behind the World Show. Murakoze cyane namwe usange kabisanga ari mu rugo. Yes. Yeah. King David, Yego. Dizera twibutsa abantu ko turi hano mu gihugu cya Mozambique. Tukaba turi muri jardin nziza cyane twangiyana salon, hakaba hari sare wakoreramo amakwe n'ibirori bitandukanye ndetse na jardin nziza cyane wafatiramo amafoto ukaryoherwa cyane. King David, hari abantu benshi cyane ndizera bakuzi kuko nk'umuntu w'umuhanzi, umuntu w'umukristo, kubwangi uburyo mbyumvamo ndumva hari abantu bakuzi batandukanye. Ariko hari nabandi bashyashya kuko Behind the World Show umuryango munini cyane. Nagira ngo ubwira abantu badukurikiye King David ni muntu ki? King David ni umusore, ni umukristo, ni umuhanzi, umurundi. Nibyo. Sinzi ko ari nabivuze neza. Uko wabivuze niko turi bibyemere. King David nimba atari ibanga. Umaze iki kingana cyane muri Mozambique? Maze imyaka ubu ni 10. Imyaka 10 ndi hano, naje 2015. Mwaka ugitangura mu kwezi kwa 4 gutyo, kwa 4 cyangwa kwa 5 niho nashitse hano. Urumwe n'iki? Ewana ndahamaze igihe kabisa. Usheni? Usheni. Bon. Ona mini boy. Byiza cyane. Abantu benshi cyane bakunda kugera hano muri iki gihugu bakagira challenges nyinshi cyane, kabagora kwera ururimi. Wowe imbogamizi ya mbere wagize ukigera hano? Neyo nyene je kibazo cyambe nagize ndi hano, nagize ikibazo cyo kuvuga. Ndibuka natanguye kwiga kuvuga bondia. Haba saa 6 nkavuga bondia no mwijoro nkavuga bondia. Mu nyuma baza barankosora barambwira ati baca bavuga boa tarde na boa noite, naza ndabinyuranya nuko natanguye. Hari kibazo rero cyahabaye. Umunsi umwe ndibuka nakorera kubera nakunda kwakira abantu baje kugura ibintu. Nashaka kubaha care. Nkabura ukunda bivuga nkishika. Nashaka kubabwira ati urakoze. Nkakujya uvuga ati merci, obrigado. Cyanda bibaza rero umuntu twakorana yari umukozi acarambesha. Acambara igitutsi. Acambara ati ushaka kuvuga urakoze. Acambarira ikijambo ntashobora kuvugira hano ariko ikigitutsi. Umuntu rero wese yaza ejeje ngiye kumwakira akimvugisha
ngaca ndambwira ati iryo jambo nyene bambariye nkabona ndavye urujisho ndabibwiye abantu nka batatu ndavuga ni ibintu sivyo canja kubaza uyundi muntu ndabaza uwundi muntu acambara ko ari igitutsi yo abantu bose natutse urumva ngiye kubakira irya kabiri naca ndabasaba imbabazi rero ico kintu niyo challenge nahuye nayo gushika mu gihugu utazi ururimi na gato ugacushikira mu kazi ntivyari byorosha ariko Imana yadufashije ubunye ndabishoboye muri mu rugendo rwawe ugeze hano kuva ku mwaka wa mbere kugera ku mwaka wa 10 maze irihe somo maze kubona cyane kimaze kwigira mu kuba mu gihugu cy'amahanga nize kuba umugabo imyaka yanje yose nari nayimaze ndi hafi y'abavyeyi baranyigishije nari ku ishuri imyaka yose nari mbayeho nari anda ubushobozi bw'abavyeyi cyangwa se uburere bw'abavyeyi maze kuzino nta muntu numwe muri famille twari kumwe kindi cya kabiri nta na rimwe nabwigere nkora akazi mvuge ati ndinjiza ndagira gute ariko nabitanguriye ngaha ikindi cya gatatu natanguye gukora ibintu vy'iwanje ndi ngaha nyene urumva ko ikindi cya kane naragize urushako ndarongora ndi muri iki gihugu urumva ivyo bintu byose ikindi cya gatanu ikindi cya gatanu narakoreye Imana ibikorwa vy'Imana byinshi muri kino gihugu byo ntahora nkora aho narindi urumva ko narahuye n'amasomo menshi y'ubuzima ubonye sinkiri kumwe n'uwo muntu twatanguranye urugendo donc urumva ko hari ibintu byinshi nawe navyo rero narize ibintu bitari bike ariko ivyo bintu byose ntivyampinduye kuba mubi byampinduye kuba mwiza gusumba tugaruke ho gato tuvuge ku bijyanye n'ubuhanzi cyangwa se bijyanye n'ibihangano byawe yego kariyeri yawe ya muzika byifashe bite kariyeri ya muzika yanje yahuye n'ibibazo byinshi nayo nyene yahuye na story nini kubera je na Gino nsanzwe nkora umuziki hari na group nari ndimwe yitwa I for you I live for you twarategura ama concert president wacu mu Burundi Peter Nkurunziza yaradutumira mu bikorane yakoresha tugakora tumaze no gusohora indirimbo zitatu na video zazo donc urumva na Gino nsanzwe nkora ari ibintu menyereye gutegura ama concert bikogwa shitsino rero nashikiye muri eglise kure Gisagara bita Marakweni ariko numva kabisa umuriro wo gukorera Imana ari mwinshi twara abantu bake byari bitandukanye naho nahora ariko byura umurimo byari bigoye ariko sinacitse intege natangwe kuza ndakora du concert duto abantu nibo bamwe batangura kuza baramenya ko Marakweni hari abaririmbyi bashobora kuririmba mu nyuma ntanguye kwikorera ivy'iwanje naciye nimukira mu muji rero ntangura gusengera mu muji niho rero natangura gukora ibikorwa byo kuyobora group yaho nasengera worship team nyuma rero natangwe gutegura ama concert inshuro nyinshi zitari zike mu nyuma ntangura kwiyumvira gukora music muri studio rero ndamaze gukora music zitari zike ari indirimbo naso yitwa izina riruta yandi mazina ari nindi nasohoye mu gishangana yitwa ufanelwe uraririmba no gishangana n'igishangana ndakiririmba wabaze ko muje gihugu yeza uririmba no mu Kirundi uririmba nyinshi zo mu Kirundi izikirundi niyo natanguriye ko hanyuma nkaba mfise n'izindi nariko ndiko ndakora ndikuvuga ngo ni ivyo bibazo nagenda hura navyo muri kariyeri y'umuziki nagenda ronka ahantu nkorera umuziki neza n'igihe nagenda buraho nkorera hano hari ibibazo bijyanye na production ego hari kibazo kijana na studio zikomeye zihari umuntu wese azi ko afise studio nziza hano muri Maputo aze gufata nimero yiwanje kweri tuzomubera abakiriya ego ari nka missionaria twakora twe umuvuga butumwe yavuga mu Kirundi hanyuma twe tuganteketa mu gishangana cyangwa mu giportigi
no mu kuririmba byagenda uko nyene twaririmba mu kirundi cyane mu giporting. Okay. Nimba atari ibanga kuri David. Dini yawe ni irihe? Jewe ndi umukristo. Ryo niryo dini ryanje. Mu busanzwe araho nsengera, mfise adresse ni Eglise nshasha, ni ministeri nshasha yitwa Bethel Ebenezer. Ariko idini ryanje nyene ni ryo kuba nkunda Kristo. Yego nukuba yego ndi umuntu akunda Kristo. Sindi umuntu akunda ibintu by'amadini cyane. Kuko ibintu by'amadini birashobora gutuma umuntu ahusha inzira y'agakiza. Ariko iyo ukunze Kristo ugakunda gusenga ukagiranira ubucuti nawe, usanga uri umuntu ari mu idini kanaka mugabo ugasanga uri umukristo. Rero muri make je ndi umukristo. Nasengeye mu eglise menshi entreta. Nasengeye mu eglise menshi. Akakubaza ngo usengera hehe? Kumva arakubwiye ati uzaze mu idini ryacu niho hari amavuta. Kuba umuntu yakubwira ngo idini rimwe ririmo amavuta irindi ririmo amavuta, wowe ubyumva? Njewe uwo muntu aba yarayobye. Urundi amavuta aba ku giti cy'umuntu. Ari byo bihura na bya bindi umuntu avuga ngo insengero zanyu n'imitima yanyu. Urabona umuntu ashobora kugenda mu rusengero rurimo amavuta menshi nkuko wabyise. Rero yashikayo we kubera muri atabuzima bw'Imana buriyo, akabona ibintu abandi babona bakagira za haleluya nyinshi no urabibona. We akabibona kumengo nibisanzwe. None ibi bintu nibiki. Urumva rero amavuta burya aba mu mutima w'umuntu. Niko navyibaza. King David, mwiki gihe dusigaye tubona abantu bakora ibitangaza bikomeye. Hari n'abashaka gukora ahubwo ibirenze ibyo Yesu yakoze. Ukabona umuntu azuye umuntu nyine no bakubita umugera wari wazo bagataje. Biriya bintu wowe ubifata nk'umuntu umwe Kristo. Biriya bintu birabaho muri Bibiliya, hariho ibyabaye Bibiliya ijambo ry'Imana rirabivuga neza. Igihe bari bagiye gufata Yesu, abantu bari bagiye kumufata, yarababwiye ngo muronderande. Bose baca baragwa hasi. Barasubira baravyuka. Arasubira babaza baragwa hasi. Mu nyuma rero acara babareka baramufata. Yani majambo ubushobozi bw'Imana burabaho. Ariko abantu benshi bitiranye nabo bafise izo ngabire zo gukora muri ubwo bushobozi. Bagaca bashaka gufata ikibanza c'Imana. Nibo babandi uvuga ngo ba daddy bari kwakira ivyo bitangaza. Imana ireka no kubibakorera kubera itinya kumbure ko bohava bizera abantu bakoreshejwe ivyo bitangaza kurusha Imana. Nico kibazo rero dufise. Abantu benshi birukira mu bitangaza, ntibirukire gukunda Kristo. Ijambo ry'Imana rirabivuga neza. Burya Imana uko Imana iri, sivyo? Samajambo gusa. Samajambo gusa. Imana ubwayo ni gitangaza. Abantu bambaza Imana babwizwa kubona ivyo bitangaza. Kuko uyu umuntu avutse ubwa kabiri bisigura ngo abavutse mu buryo bw'imwemu nabwo. Abwizwa kubona ibitangaza, abwizwa kubona ibintu amaso y'abantu adashobora kubona. Yuko ubwami bw'Imana samajambo gusa. Yesu bamubaje ati ni wewe cyane turindire uyundi. Yababwiye ati genda mubone ivyo, muvuga ivyo mwumvise n'ivyo mubona. Ndikuvuga ngo mu Mana tubwizwa kumva no kubona. Ndikuvuga ivyo bitangaza nyene bibwizwa kubaho kugira ngo biboneke ko ari Imana nyene umuremyi. Ikibazo rero ni gihe abantu bashaka gufata ivyo bitangaza bakashaka kubikoresha ivyifuzo vyabo. Wemera yereko cyane. Wari werekwa se? Cyane. Urereko cyane gose. Hari ibintu bigize werekwa biraba cyane. Jewe ibintu byose yabawe kuri wowe cyangwa kuri jewe jina nigaka Imana nyereka ibintu ku muntu kundi muntu. Ikintu jewe maze kumenya Imana naragize ibihe naja ahantu mu cyumba c'amasengesho abantu basenga cyane hagakora ivyo bitangaza. Jewe ikintu cyambere nagize ni nyota yuko nanje vyombako. Ico ikintu cyarabaye muri jewe mara umwaka ndabisengera ntivyabo. Haciye rero igihe ikintu cyambere nashaka kuvuga mu ndimi zitamenyekana. So nico kintu numva ko kibaye kuri jewe cyari kizonyemeza kwera ko Imana inkunda inyemeye. Narasenze igihe kinini biranka kuba, ariko numva ntashaka kuvyigirisha. Numva nashaka ko ari abantu bashikana ngo bakaca ngugara amaso ngo vuga ngo biraza kuza. Je sinashaka ivyo. Sinashaka practice. Nashaka bize mu buryo bw'igitangaza. So umunsi umwe byaraje mugabo nari narabihevye no kubisengera naravyibagiye ndavyibuka sinzovyibagira nari nigishinga naye gikomeye nariko
nari niyirije nisonzesheje ndagenda mu bikorwa mu ahantu twasengera bariko barimba ahantu bazoza barabatiza abantu niriwe rero nimba mugabo entre nari maze umunsi ntariye ndiko ndasenga canja gusenga rero imisi yose narasenga isaha 12 kugira ngo ndangize amasengesho ndagenda gusenga ndafukama ntanguye gusenga ndasenga ndavuga ati Mana urakoze nye numva ibyo kurya byari biteguye nasenga gato gusa kugira nce nja kurya nkiriko ndasenga numva nibutse ko ntararonka ingabire ntangura kurira ndavuga Mana nigiki nagukoreye amarira araza menshi amasengesho araza menshi ntangura gusenga numva umutima wanje ubabaye cyane munyuma niho numva ikintu gikubita ngaha mu mutongo pa numva ndatakaye umva hari saa 12 ico gihe kubera umwanya nari maze nsenga bwari butanguye kwira muga ico gihe ico kintu kibaye nace mbona ndahantu hari izuba nkuku hameze nkuku nyene n'akayaga kandi ari mugoroba muga ico gihe nace mbona nace nja mwiyereko kandi bakorambaza mbona ku murango kandi mbona ndahantu hari jardin nziza cyane hari ubwatsi bushobora kuba bugera nko ngaha ndiko ndagenda hari umuntu yaramfashe ukuboko gutya agenda antwaye nkabona nantu heza hari izuba ridarasa wanira izuba rirarasa izuba ryiza hari akayaga yego hari akayaga keza numva umutima ugize amahoro menshi nangura kumva ahantu sinza kuhava arafata ukuboko ashaka kumvanayo ndambwira simza kuva ngaha nkumva no gumaho acara nkwega cyane ndagaruka ndimvira ibintu bimbaye ko nabonye ngo ni iminota 2 canke 3 reka nsubire kubana mugabo nkiva aho hantu ngaha numva ndushe nkumva ndarushe cyane nkumva amosozi yabaye menshi amazuri biseru aho sinamaze kujoba icuya umubiri wose numva amazi ari mu mugoroba aho ngaho wari gusenga ico gihe rero igitangaza cyahabaye ntago batungo n'ukuntu wabonye ugize ibyunzu utangiye kubira ivyo bintu igihe vyaba nta numwe yabibonye ndari ahantu twakorera ahantu naba niho twanakorera naci ninjira rero aho bakorera bari bamaze kugara nta numwe yabayo ariyo kenshi ikintu cyahabaye burya nsubiye gusenga sinari numvise agacerere mpejeje gusenga nca ndavuga ni reka mbandanye numvise ndushe reka mbandanye nsenge ngiye gusenga gutya numva ikintu gifashe mu nda nca numva ngo waba nangura kuvuga ibintu yayi nca ndareka numva ubwoba ndavuga ati ibi nibiki nsubiriye gusenga kandi numva kiramfashe kandi nca ndavuga kandi nca ndareka niho namenye ko naronse iyo ngabire mugabo sinari nzi ibyo ari byo nawe uvuga ati si ibintu bimbaye ko nibiki kuko bije numva ikintu gifata kikinyamunda nkahita mvuga noneho icyabaye ndamvaho hantu numva ubwoba ndahavuye ngenda kubaza abantu twari kumwe mu rugo mbona bose barasinziriye ntangira kubavyura none muraryama saa 12 urumva aya niyo masaha yo kuryama barambara ati sinsubire kubavyura ngiye kureba isaha nsanga ni saa 7 z'ijoro ubwo si ibyo bintu waryamye ivyo bintu byose mwari mu masengesho ntabwo mwaryamye yari jenyene ngo nuvuga ngo we muri aho hantu wari uri bwarije bongera baracyabye oya namazeyo nk'amasaha nk'atanu cyangwa 6 kandi ayo masaha yose namaze nariko ndavuga mu ndimi muga ntavyo narinzi ko ndiko ndabivuga wabashije kwisobanukirwa ibyo wari mu ntabyo narinzi nta na gato ariko gusa wayabashije kumenya ko kuvuga indimi bibaho nibwo ngiye gusenga ndangize ngiye gusenga numvise icyo kintu kimfashe mu nda nibwo numvise ko ndi kuvuga icya kabiri cyahabaye urumva uwo munsi hari kuwa gatanu twari dufite amakesha tugiye mu makesha hari umuntu bari batumiye umushitsi aravuga arabwiriza ariko ubwiriza nkumva ndi gufashwa kwako nivuga guhezagirwa ndafashwa numva naturika nkumva mwemu ziri kumbana ziki sasa bya bintu byo mu nda bikaza bikamfata nkahita mfata umunwa gutyo
ndikausha mu nyuma rero biraturika ndavuga wa abantu bose bati karabaye ati wa mutipa aravuga kabisa none arababwiye ati mumureke uyo ari gufashwa ndavuga ndareka none yakomeza akavuga nanjye nkavuga nkumva Imana irimo kuvugira muri we nanjye nkavuga ewe guhera icyo gihe ntabwo nabisobanuye n'ubu hari n'ubu kenshi iyo Imana impaye ubwo buntu ndashobora gusenga ariko simbisobanukirwa ariko rimwe na rimwe hari igihe Imana inyibira nkumva ko ndiko ndasenga kandi nkumva n'amasengesho akomeye arutayo nje nasenga nuko mu buzima bwawe ku myaka ugezemo hari ikintu wicuza ko wenda wagombye kuba warakoze mu myaka atambutse? Yego. Nigiki? Icyambere nicuza jewe nicuza imyaka myinshi namaze ndi ku ishuri kubera nagiye gusanga ko impano yanjye ntabwo ari ifatanye no kuba ndi muri biro. Nisanze ndi umuntu nakagombye kuzaba umuntu akora ibintu bya business gutyo. Icyo ni cyambere. Icya kabiri na mahitamo mabi. Nigeze kumara igihe mpitamo nabi mu nyuma nza kwicuza. Icyo wahisemo na? Icyo wahisemo na? Buriya ikintu cy'amahitamo ni ikintu gikomeye ku buzima bw'umuntu. Ni nko kugira gute nk'uko urareba nje ndakora iyi company y'amatelefone ndabiha umwanya wanjye nkabiha byose ni nko gukora kazamento na cyese mariage na ni nko gukora ubukwe kuko ndabyiha wese ni nkuko nabivamo nkajya mu bindi ariko niko niba nibyo nahisemo nibyo mpa akanya. Rero nkunda mu buzima guhitamo ikintu nzakora mpaka hari imbere. Iyo rero mpisemo nk'ikintu kigapfa mu nzira singere ku iherezo ryacyo birambabaza sana. King David niki cyakubabaje mu buzima bwawe? Ay ni ibintu byinshi ariko icy'ingenzi cyakubabaje mu buzima. Icy'ingenzi cyambabaje ni urupfu rw'umwana wanjye. Ni ikintu cyambabaje. Ubigize gukomoza uravuga uti nigize gushaka ariko ntabwo nkiri kumwe n'uwo twashakanye. Ni iyihe nama wagira umuntu utarashaka? Inama nogira umuntu atarashaka uri umusore ukaba ushaka kubaka ukashaka kurondera umugore raba ibyo wifuza imenya kwanza icyo urico wewe ukunda iki? Ukunda abagore bavyibushe ukunda abagore bonze ukunda abagore bakora ukunda abagore bameze gute icyo umaze kukimenya uzamenya ugomba gushaka. Icya kabiri umenye nawe icyo ushaka. Icyo ushaka nukuvuga wewe kwanza wimenye nawe mbega jemeze gute nkunda iki icyo nico kiguha kumenya umukobwa ushaka kurondera. Muri umukobwa nawe ukaba ushaka kubaka je nibaza ko wanze ukiyumvira neza ko hageze cyangwa hataragera. Nico conyine novuga kuko umuntu ageze kubaka kandi agafata ayo mahitamo bisaba ko yihangana amaze kwinjiramo. Bisaba ko yihangana hari ivyo kwihangana n'ivyo kutihanganira ariko ahakuru kwihangana birubaka urugo. Yego. Alright, okay. Watubwiye ko uri umukristo? Sibyo? Giwazi ikibazo gikomeye cyane. Yego. Ubu ngubu Imana ikubwiye iti mwana wanjye ndashaka guhamagara. Ubu twicaye hano. Gahita kujya. Wagenda. Cyane gose. Nta muntu n'umuhamagaye. Nta muntu n'umuhamagaye. Nta muntu amafaranga hango ya za miliyoni ugahanga turi ku bungu. Imana ikubwiye ati ndaguhamagaye tugende. Yego. Wagenda. Icyambere niba uvuze neza icyo kibazo sivyo. Mu bisanzwe je nkuko naje kwisi niko nzogenda sinzi ukuntu naje wishyira muri iyo myemere kubaza ikibazo kiri je kibazo kiri direct no cangenda direct. Ubu tuvuge ko wewe wemera ko Imana yumva. Yego. Ahanga twicaranye hano. Yego. Ufite amafaranga ari kuri konte iduka rye rirafunguye umwanya bari buferise. Urumva ni mufite iduka imwe ya 2 sibyo? Washaka guhamagara wenda umwana umusuze Imana irakubwita mwana wa akakanyira isegonda tugende.
wagenda noca ngenda kandi nogenda niruka n'umutima Urakoze cyane. Nicyo wishimye. nashakaga. Yego. Ikibazo cya nyuma Yego. mbere yuko dusoza Eh, King David yego. uramutse uhuye n'Imana Yego. niki kintu kimwe wayisaba Ikintu nosaba Imana kimwe apana bibiri kuko umbariye gusaba ibintu byinshi no bironka nosaba Kimwe. Imana, ariko kimwe cyonyine ikintu ca mbere nosaba Imana no kurangiza neza. Ico ni ca mbere, no kuba umuntu no kuvuga ngo kurangiza neza ni kuvuga no gukora ico Imana ndemeye kubaho. Akazi kanje rero sasa nikorera marketing. Akazi kanje ni nkora amatelefone ndayakanika, ndi umukanishi w'amatelefone. Mfite na ntuza, mfite ndacuruza amatelefone nkanayakanika, nkacuruza na accessoire zayo. Nuzenya yanje company yanje yitwa Focus Mobile Service. Focus Mobile Service. Ya service zose za mobile ndazitanga. Ego. Bahereze nimero yawe tutari Mutari bagirwa, nimero yanje ni 86 ubusa 5 4 4 9 7 00 54 49 7. Ku bantu bose bafite ikibazo cha LCD ndazicuruza. Kuba mestre nkanje ndaziranguza. Kuba shaka kuzikora screen ndazikora kandi nkabizikora n'umutima mwiza. Kandi nta bujura cyangwa se wescro nkora. Shaka umwanya mutoya utarenze umunota umwe ugira ijambo ry'ingenzi ubwira abagukurikiye. Ikintu ca mbere nshaka kubabwira, nashaka kubabwira ko amahoro ari ikintu ca mbere umuntu abwizwa kuzigama. Ni watakaza amahera, ugatakaza urugo, ugatakaza ibintu byose wowe ufite by'agaciro, ntuzutakaza amahoro. Kuko ni watakaza amahoro, Satana azoronka aho yinjirira kugira gutere gukora ibyo utarubwizwa gukora. Nico kidayimoni ibaza ca mbere ku isi gihari. Idayimoni ya mbere si burozi batuma ku muntu canke ibya bindi bituma umuntu agwa hasi akagira gutya. Idayimoni ya mbere ni dayimoni ishobora gushika mu mutima wawe ikakwemeza wowe ko atacura ico, ikakwemeza ko udashoboye, ikakwemeza ko uri umunyamibabaro, ikakwemeza ko atamahoro ufise. Ariko misi yose uzinduka ufise amahoro, misi yose uzinduka rondera ikintu kiguha amahoro, I'm telling you, Satana azogutinya, bizomunanira no kukunesha. Kandi ikintu gituma umuntu agira amahoro no kwirinda icaha, no gukunda Imana, no kurondera kuba mu bintu biguha amahoro n'abo muri kumwe. Nico. Urakoze cyane.